Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira na amakuru ateye ubwoba tugera tugaruke ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguri aka kanya rero. Umukuru w'igihugu nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye biravugwa yuko hari nanone umwe mu bahanuzi wiwe yajeje kumurungikira ubutumwa bukomeye cyane tugera tuze kugaruka ko bibaye mu nyuma zuko rero umushinga amateka agatorwaso uramutswa amabanga yo kurongora umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL gushika ubu rero hari umugambi ukomeye cyane wo kumugandagura. Na amakuru tugera tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca batazerenda kugarika biravugwa yuko hataramenyekana iyo yoba yajanywe. Turaza kubibabwira muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Reka rero nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe umviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe umviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye irya nino mu komene agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze. Abari ngaho ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, namwe mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu muhawe kaze kandi turabipfurije umwaka mushasha w'2024. Reka rero nsubire ndagukengurukira cyane nshuti munywanyi kuri waje gucyonda ijambo sabone kuba tarabikora akariko karyo ndagusoma nuko musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakuzujya nonye pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Umukuru w'igihugu nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye yahawe ubutumwa kuri rigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024. N'ubutumwa butangorana n'umwaka wa 2024. Nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye asabwa n'abatari bake gutanga imihoho bivanye nuko igihugu c'u Burundi cinjiye mu ntambara ikomeye cyane igiye kuduhuza n'amakungu. Perezida Evariste Ndayishimiye mu butumwa yarongikiwe n'umuhanuzi we n'ubutumwa buteye ubwoba. Bibaye mu nyuma zuko ivyo vyose turi buze kubibashitsa ko mu buryo bw'idonido. Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo uramutswa amabanga yo kurongora umugambwe uri kutegetsi wa CNDD-FDD wewe nanone ariyorobeka na cane biboneka yuko iyo bari mu bagambaniye umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca bataziranda kugarika. Ku munsi wo gutangura umwaka nanone imbere y'ibendera ry'igihugu cacu c'u Burundi, Ndirakobuca bataziranda kugarika ntiyabonetse muri ivyo bikorane bivanye nuko gushikungo hataramenyekana imvo zavyo. Ariko turaza gutanga umuco kuvyerekeranye n'ibi vyose biriko biravugwa mu gihugu c'u Burundi. Ndirakobuca bataziranda kugarika yoba ari he? Ni mu nyuma zuko Ndirakobuca bataziranda kugarika bikekwa yuko yoba ariko arakorana na Keri Nkurunziza. Mu nyuma zuko igisirikare c'u Burundi naco nyene cabuze Keri Nkurunziza gushika ubu kuri uyu mugoroba bivugwa yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushira ruko Keri Nkurunziza ataramenyekana ikibanza yoba aherereyemo. Ishavuri rikorera niga mu baryango ba Petero Nkurunziza. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba. Muze kunyemera vyose tubiganukeko. Abatari bakeyi batanguye kuvuga yuko Keri Nkurunziza yoba nanone yajanywe na General Prime Niyongabo akamunyuruza bivanye nuko Keri Nkurunziza ari we nyene biboneka yuko ategerezwa gusubirira General Prime Niyongabo. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba. Hari amakuru duhejeje kuronka avuga yuko umukuru nanone w'umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL agatorwasi yahatswe kugandagurwa. Ni mu nyuma zuko yaje mu masengesho n'umuryango wiwe. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira remeza yuko hari harungitswe na cane imodokari iri bumukoreshe isanganya agaca yitaba umuremyi, ariko Imana yaciye ikinka ukuboko. Ayo makuru nari twabateguriye kubw'umumenyesha makuru wacu w'umuhinga wari wegereye iyo dosiye, turaza kugaruka tuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru yose twabateguriye, munyemera amakuru yacu tuyatangurire kuri aya makuru akomeye cyane avuga kuri agatorwaso. Umuryango wa Ahon agatorwaso nanone warokotse mu isanganya ry'imodoka riheruka. Amakuru nanone ariko arahanahanwa kuri uno mugoroba nanone aravuga yuko isanganya ry'umukuru w'umugambwe wa CNL agatorwaso yarigeze ku munsi uheze na cane mu gihe yariko araja gusenga.
isangane ryabereye ku ibarabara ryitiriwe umwami Mweza Gisabo. Nanone amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko hari hafi y'ikigo ca kaminuza y'u Burundi Campus Mutanga imodoka nanone yari yeruye na cane agatorwaso n'umuryango wiwe yagonganye n'iyindi yo mu bwoko bwa voiture Toyota Probox. Gushika ubu ngubu rero vyaciye bimenyekana yuko hari umugambi ukomeye cyane wo kumugandagura wari wateguwe nanone nabo muri CNDD-FDD. Ndabibutse yuko wari muri iyo voiture Toyota Probox nanone numwe mu ntwazangabo zikomeye cyane. Ndabibutse yuko yari Ildefonse Habarurema. Iyo majoro Ildefonse Habarurema yama atumwa n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse yuko bamutazira King Kong. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira vyaje kumenyekana mu nyuma z'uko igipolisi caciye kiyishikira uwo mujenerali yaciye afata inzira nanone arabandanya. Mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba, vyaciye biboneka yuko Imana yakinze. Mu nyuma z'uko abari mu modoka ntaco babaye, ariko imodoka zozo zorononekaye cyane. Nanone iyi nkuru iriko iravugwa ko vyinshi vyoba ari isanganya ry'imodoka rigira kabiri agatorwaso akozwe mu ndwi zibiri. Nanone amakuru akomeye cyane ayijeje kudushikira arateye ubwoba, bivugwa yuko agatorwaso yoba nanone yarungikiwe abatari bakeyi baja kumugandagura. Ni mu nyuma z'uko mu minsi yaheze yari yashiriwe ko amahera n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kugira ngo umukure ko bivanye nuko biboneka yuko atanguye gukundwa n'abanyagihugu batari bakeyi. Amakuru akomeye cyane ayejeje kudushikira yemeza yuko umuryango wa agatorwaso gushika ubu ngubu uri mu kaga gakomeye cyane bivanye nuko imbonerakure abasirikare aba CNDD-FDD gushika ubu ngubu bariko baratera ubwoba agatorwaso. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatanguye kubona yuko umushingamateka agatorwaso gushika ubu ngubu ariko arashigikirwa n'abanyagihugu batari bakeyi. Mu nyuma z'uko babona yuko uwo uyurongoye umugambwe wa CNL arashobora kugira ico ahindura mu gihugu c'u Burundi. Reka rero ayo makuru tuze kuyagaruka ko mu bindi biganiro twabateguriye. Gusa birababaje cyane kuba ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwo bushaka kwikurako agatorwaso. Birababaje cyane ivyo twaraye tubonye. Ni mu nyuma z'uko gushika ubu ngubu reka amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane. Uyu mushingamateka muramuragize Imana uyu mwaka impera y'ibihumbi 2023 yaranzwe n'ibintu bidasanzwe mu nama nshingamateka. Ku wa 2026 kigera mu mwaka wa 2023 umukuru w'urwo rwego na cane Giras Ndabirabe yasavye abashingamateka icenda kwerekana ivyo leta yokora mu nzira yo kugwanya ubusuma burangwa mu nzego z'igihugu na cane mu mashirahamwe ya leta. Muri abo icenda harimwo umushingamateka Pascal Gikeke wo nanone wo mu mugambwe wa CNL. Hon Pascal nanone yaradomye urutoke ku bintu bitandukanye biriko vyama vyibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nanone yaradomye urutoke ku bintu bikomeye cyane kandi bihambaye cyane vyerekana nanone ubwiyorobetsi bw'ubutegetsi bwa CNDD-FDD iyo buvuze ko bugiye kugwanya ubusuma, ibiturire no konona amatungo y'igihugu. Honi Gikeke nanone yarerekanye neza ko CNDD-FDD ariyo itunganye ubwo busuma. Yagize ati muraraba neza ibikorwa nanone vy'umugambwe uri ku butegetsi arya amafaranga avahe. Pascal yarerekanye ingene abiba igihugu baca batera umugambwe ibifaranga vyinshi mu ntumbero yo kwikingira. Nanone Pascal yarerekanye ingene abategetsi bo hejuru bari nanone ari bo nyene bakingira abasuma kandi bari mu busuma bwo mu ishinga ry'ihunguriro na cane usanga nanone abanyamitahe ari abana babo. Akarorero yatanze ni ihunguriro ry'ifumbire nanone ririko rirubakwa ibugendana. Pascal asaba ko hokogwa amatohoza kugira ngo nanone babanyamitahe biryo hunguriro nanone niyo bakuye imitahe. Hon nanone Pascal aributsa ko benshi muri abo bategetsi batarekuriwe kuba abadandaza ariko amategeko adakurikiza canke usanga nanone abategetsi bayarenze ko bakoresheje amazina y'abana babo. Biravugwa yuko uwudafise na cane ico atanze nk'igiturire ngaha mu gihugu c'u Burundi bamwe twarabuze akazi, niko umwe mu batari bakeyi ashikiriza.
Hone Pascal nanone yarerekanye kandi ingene abategetsi bo hejuru aribo nanone bakingira ibisuma vyiba leta. Akarorero yahagaze ko ni ibibera muri Onatel n'ahandi hatandukanye, n'abandi bashinga amateka ndabibutse yuko bari babigarutseko. Benshi bari bavuze ko abarongoye Onatel nanone bayitembeje na cane kandi bazwi neza n'abategetsi bo hejuru, ariko nanone batigera babakura. Hone Pascal yaradomye ko arerekana ko abo basuma bagenwa n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. None no kubera iki atabakura niyo nanone bamenyekanye ko ari abasuma? Amajambo y'ubushinga amateka Pascal nanone ntiyanezereye Geras Ndabirabe, naho yari yasavye ko abashinga amateka bovuga badatinya. Kubera iki Pascal yavuze ko badashobora kumuhitana? Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ivyo yavuze bigiye kumukurako. Ni mu nyuma z'uko Pascal yavuze ko nanone kandi akavuga ukuri ku bintu atanumwe avyubahuka mu gihugu c'u Burundi. Ubusuma nanone bushigikiwe n'umugambwe wa CNDD-FDD, kandi abategetsi bo hejuru na cane bashobora kuba baburimwo nabo. Nibwo nanone bwabo janja n'ubuswayeri bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abasuma bakomeye cyane haba nanone haba mu barwizatunga canke mu bategetsi bakomeye bava muri CNDD-FDD kandi batanga intererano zidasanzwe muri uyo mugambwe. Hamwe CNDD-FDD yo kwikura ko abo bantu nanone ubusuma bwoba buheze. Igihe Perezida Evariste Ndayishimiye yahindura amafaranga ibipapuro, haravuzwe ibihangange vyahisemwo kuyajana nanone kujana amamiliyaridi yavyo mu makonti ya CNDD-FDD. Ico gihe BRB nanone yavuga ko konte izokwakira ayarenga imiliyoni 10 azoca afatwa. Mbega ayajanywe muri CNDD-FDD azofatwa ryari? Aho nanone hazoba ari ryari? Ica kabiri gikomeye cyane Pascal nanone yibutse yuko kandi yubahutse no gukora ikintu gikomeye cyane, no gukora ku nyungu z'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu ngubu rero abo bana b'abategetsi bariko bararangura kandi nanone amabanga. Ni mu nyuma z'uko bashizwe mu nganda zikomeye cyane. Amahinguriro canke bajana nanone imitahe idasiguritse mu mahinguriro mashasha harimwo abana ba Evariste Ndayishimiye. Iri hunguriro ry'ifumbire ririko rirubakwa ugendana ryegamiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Biravugwa yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye rije gukurako inguvu zidasanzwe za fome ya bunyoni n'umuyisi Perezida Petero Nkurunziza. Ibintu vyose vyahindutse ubwo umukuru nanone w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafata ingingo ikomeye cyane yo gupfunga General Alengiyome Bunyoni ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Niyo mpamvu gushira imitahe muri iryo hinguriro nanone vyakozwe mu kinyegero. Hano harerekanywe ko hobaho umuco na cane kubijanye n'ishiramwe Prestige nanone rikoresha amafaranga y'igihugu, rikaba ari ryo ryonyene rirekuriwe kuzana ibitoro kuva Perezida Evariste Ndayishimiye avuze yuko yifatiye mu minwe ikibazo c'igitoro. Gushika ubu ndabibutse yuko ibibazo vy'ibitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Iryo shiramwe riravugwa nanone ko ari irya Angeline Ndayishimiye, umutambukanyi mama wa Burundi. Hari amakuru y'ibanga dufise kuri indi hinguriro nanone ririko rirategurwa na cane nanone kuzohingura inyama nanone z'ubukwavu. Ni mu nyuma z'uko mwibanga ntangere imitahe iriko iregeranywa hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye, Ndirakobuca batazeranda kugarika na basomambike bake b'umukuru w'igihugu. Birahindutse cyane nga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko ihinguriro nanone bazorishira muri commune Gitega. Uyu mugambi na cane unyegeje wa Perezida Evariste Ndayishimiye niwo nanone usigura amafaranga arenga imiliyoni 300 yashizwe mu vyo kwigeza nanone kugwiza ubukwavu uyu mwaka, mu kwerekana ko nanone abasuma bazwi kandi batakorwa ko bagenwa mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Hone Pascal yarerekanye neza ko abasuma bakingiwe ikibaba n'umukuru w'igihugu. Akarorero keza katanzwe n'abashinga amateka ako nanone ka Onatel. Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye adashobora kubogoza abatembagaje Onatel kandi bazwi?
abasenga muragize amasengesho uyu mushinga amateka imvuga kuri ngaha mu gihugu c'u Burundi nkizi ntiziramba ndababwira ukuri ibiriko biraba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi birateye ubwoba mu nyuma z'uko amakuru dufise hoba hari umugambi ukomeye cyane wo kugandagura abashinga amateka batari bake mu nyuma zo gushikiriza ivyiyumviro vyabo nanone imbere ya Geras Ndabirabe. Ndabibutse yuko amakuru akomeye cyane yeje kurushikira ruko umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca batazeranda kugarika gushikungu ntariko aravuga rumwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bibaye mu nyuma z'uko gushikungu mu birori vyo gutangura umwaka wa 2024 basengera igihugu cacu Ndirakobuca batazeranda kugarika ntiyigera yibonekeza muri ivyo birori. Amakuru akomeye cyane yeje kurushikira aremeza yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba afise na cane ibibazo bikomeye cyane mu nyuma z'uko Ndirakobuca batazeranda kugarika nawe nyene yaciye yigira indakorwako. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko n'umuhungu w'umuyisi Perezida Petero Nkurunziza ari we nyene Keri Nkurunziza gushika ubu ngubu ahejeje kuburwa irengero. Keri Nkurunziza yoba aherereye biravugwa yuko yoba yapfunzwe na General Prime Niyongabo mu nyuma zo kubona yuko Keri Nkurunziza ariko nanone ariyegereza umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu minsi yaheze vyaranavuzwe yuko Keri Nkurunziza yoba yaratewe agashavu n'abasirikari 28 banyurujwe na General Prime Niyongabo bakuwe mu ikampu ya Cibitoke niko amasoko yacu avyemeza. Perezida Evariste Ndayishimiye akingiye kibaba abasuma bateye ubwoba abategetsi batagira nanone ubuntu Perezida Evariste Ndayishimiye nkuko yahora abishikiriza. Ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Ndababwira ukuri nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arafise ivyago bikomeye cyane mu nyuma z'uko nanone abo bafashanya mu kurongora no gutwara abarundi gushikungu badashobora kumvira nanone ivyo abariko yama ashikiriza. Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umuhinga mu vyerekeranye na politiki amenyesha yuko nanone abatari bakeyi babandanya bibonekeza mu bikorwa bitandukanye na cane ko biboneka yuko bamwe batamushigikiye. Umukuru w'igihugu cacu Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye asaba indongozi gutunganiriza abene igihugu neza. Ni mu nyuma z'uko hajeje gutahurwa n'amakungu hagatahurwa n'abahinga mu vyerekeranye na politiki ngaha mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko hafunzwe nanone Parisem. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nawe nyene yatanguye kugandagura abatari bake batariko baravuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bwa CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye yobahejeje kwiyegereza Colonel Senateri Reveria Ndikuriyo mu nyuma z'uko abona yuko ari wewe nyene afise ingufu kandi ashobora nanone kugwanya abo bose bo bariko barashaka gutembagaza ubutegetsi. Ndabibutse yuko nubwo biruko ivyo vyose bijanye no gutembagaza ubutegetsi biriko biragirizwa igihugu kibanyi c'u Rwanda. Mu nyuma z'uko amakuru dufise yemeza yuko Ndirakobuca batazeranda kugarika yoba ahejeje kugirana na cane imishamirano hagati yiwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri rigenekerezo niho umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nanone umuhanuzi wiwe yamubwiye yuko ibigiye kumubako ari ibintu biteye ubwoba. Gushikungu biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye kwitaba umuremyi mu nyuma z'uko hateguwe umugambi wo kumugandagura. Gusa gushika ubu ntituraronka amakuru y'ukuri yo kwizerwa kubijanye n'ivyavuye muri ubwo buhanuzi bw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarungikiwe kuri rigenekerezo rya kabiri mu gatondo. Amakuru akomeye cyane arateye ubwoba.